Viva Tangawizi, Viva Malt, comme vous voyez, 0% d'alcool, 100% naturel. Ndavuga yuko abasanzwe yako baratanga ibinyobwa ibyo gufungura byose murabona ngaho. Wa Tigers b'imakamba waratsinze ni zitatu. C'était un sport Gymkhana Sumizi. Abana bave mu kibuga. Projection na arsipen na EcoBank Tombora ya makasket konte monel t-shirt polo notebook change chupa jo kunywa Raro dire yabazaniye Tombora muri finale aja kuri Jonathan Musa DJ Kwako Kanya gatoya cyane murabona equipe ya Gymkhana demesha leo Lolobone Lolobone Arsène tuandana gene turagira ndihere Arsène uriye ko nakubona ndakubona Arsène muzesi mugabanya gatoya uko mubona c'est Arsène nibaza yuko hariho bavuga toute une histoire du basketball uko wamira bigira pour uko twari turabigira pour le club de New Star et Dynamo. Icyicaro cya kabiri namenyesha naje ko nari ndimo. Comme le capitaine c'était en 2013 muri division B. Irabandanya gushika muri division A, c'était en quelle année Arsène? Nibaza ko amaze imyaka ibiri muri abase aba kabiri. Yego. Muri championnat kuri match ya nyuma batsinze New Star. Yego. Kuri shode ya nyuma navuga bacu baba kabiri mugabo imbere yaho navuga yuko bakuze cyane. Yego. Iyi equipe rero yitwa Gymkhana urumva yuko yaramuye. Et voilà, muri 2019 niho Gymkhana yabaye champion à Seba et c'est en 2020 d'ailleurs tumaze kubona yuko ari équipe qui peut affronter les grands poissons de la fédération de la Ligue, l'équipe pour la première saison. Il y en a des joueurs internationaux. Atowana Yoko, le numéro 12 déjà. Il y en a de jeunes. Iyi match rero uza kwitsinda iramufasha kubandanya urugendo rwa FIFA. Voilà. Hano mumenye yuko inkino zirabandanya bazara baklasima y'ibitandatu ya mbere. Ibitandatu ya mbere y'urugo. Ego amanene mu gihugu hagati kiba 10 ironke n'intebe muri Assemblée Générale. VBL, Viva Basketball League. Pour cette première édition, il va venir chaque attaque en collaboration avec la Fédération de Basketball. Il va bloquer à droite. Hashtag Viva Attitude. Viva Attitude. Soutana Viva. Wenda gushaka je te fais côté droit. Viva Malt, Viva Tangawizi. Amaya Amajanatani yonyene. Wana yuko nous ouvrons le sens. Viva Yuga. C'est pour cette sens. Tu vas
reka rero turabe Si le troisième il va servir Bakadjika. umugwi ukazi Il va travailler avec le meneur. hagati ya Le meneur va entrer. S'il y a une couverture de son défenseur, abambitse c'est lui qui va ni jouer. Trésor S'il ne vient pas, tu continues. Ogisenda Si le yitwaye pivot Marias Mangokwe coupe, c'est lui qui joue. mumukomera amashi Mangokwe abakunda Mangokwe mumukomera amashi T'as vu l'arbitre quand t'as arbitré. Voilà, il y a renaissance du basketball. akaba vuba atangura master Wow. ego mbere n'igitabo azokwandika kiramaze kumenyekana Ego, tugire. ico gitabo kizoba kijanye no kuraba ingana no gukora Amateka makeya cyane kuri Trésor urugero rutangure. nuko rero turindiye neza mu rukino kilomera atanguyemo nimero 6 uwo wita MVP w'imyaka 2 heze ni Gasongo Jambo Landry Gontia Durant nimero 13 Napoleon Nazo nimero 10 Clark Dushime na nimero 14 Nikiza David Dev nuko rero urukino ruratanguye Falareke Bari bagize 3 avances.
Hata kuweza sawa. Unamshia mbele, naro mpira. Sasa hata mpira. Kaniba, aingize kaniba. Block out. Travaille mon petit, travaille. Continue. Viens. Bien qu'il aille mal là-bas, non? Oh!
Trésor Nayuki alias Stamina. La tour rapide, Gustavo. Vamos. bariko barakina ndi ku kibuga bariko barakina ya mbere On joue les 24, nous donne. 40 secondes. On joue les 24. On joue les 24. Allez, 20 secondes. 10 secondes. 5. Au 18-12 en faveur de l'équipe Le Méchant. Encore. 18-12 en faveur de la Méchant comme ubyumvisanye dushukana Viva tubandanye tunywa Viva ni amahera amajana 5 gusa yaba Viva tangawizi canke Viva malt ni ibinyobwa bitarimo alcool kandi biri naturel. Ansel. Oui. Il est naturel. Sema. Yves, vérifie. Vous faites le bon job. Go.
Go! Soumizi! Mesha 14 points Jikana kuri table umwanya 37 secondes. Score est de 24-14 en faveur de l'équipe La Mèche. Les sérieux, vous descendez jusqu'à sous la main. Vous faites des sorties. Rappelez-vous, il n'y a qu'un. Si le défenseur aussi. Vas-y! Go, 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 go! Marque celui-là. Encore, viens. Fais-le, garçon. Celui-là.
Oh, écran! Carlos, Carlos, c'est le coup de combien? Carlos, c'est le coup de combien? Oui, on a ça. Tamo remesha kuri table umwanya. Le photographe. 4-17 secondes Il y jour. a Baka, il y a Chou. Ici, il y a un autre. Le meneur, il fait d'entrée. Gilles, il vient et puis il donne ici. Gilles, je vous ai dit, les gens qui viennent en couverture, c'est qui est. Celui qui défend sur le poteau de bain, plus le 5. Il ne faut pas venir. Tu restes ici. Vous avez compris? Il est bon. Soumis. Turayikaze Apotre Jean-Paul Manirakiza arongoye Federation ya Basketball na Soumis, bloc. Go. En faveur de Rameja. 2 minutes 35 secondes à jouer. 2:35. Ce midi.
Kurande gwa Revelation numero 5 ni Dairuki. Deuxième carte. Inivendre. Menyeza ni Goyi na Gustave Kabazi w'Impala. Eme bitagoye na Raunda Birenge. Dushime Clark, deuxième Canada, numéro 10. 50 secondes. « 20 secondes, 20. Dix. Il va ouvrir. Carrosse, toi aussi. Voilà. Une seconde. Une seconde. Arbitre. Claire, latéral. Fabrice. Ouais, viens Carco. Carlos. Doko rero DJ fanya mambo. Tubibutsa ko se bafise mariage le 19 mars muze muterere ku bwinshi barabibutsa benshi itangazo cumi na zibiri Chris, 15 Eddie, numero 10 Yves, numero 8 Monawaga Bakira Kiva, na numero 10 Carlos Nzisabira.
Nukuri dukomera amasha ba arbitre ariko babyifatamo neza. Chef. Pardon? 38 Remesha, 34 Jim Kana.
Fabrice igira neza duha ikaze bose weftek usanzwe ushyira ahantu udandaza amavuta yo mu hoteli y'imiduga n'amabajaji n'amamoto weftek Dubai. Allô? 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 yahonyoye rero ndabona murenzi kwitwa Moheto Alex wa Fast Unlimited ikoresha imidoga nihuri kinyobwa viva n'amafaranga 500 gusa. harimo na kene viva mozenga handi
Le score est de 48-49 en faveur de Remesha Time. « 8 minutes, 28 secondes à jouer. 8-28. Jambo Landi Arias Gasongo ini gatatu. Amasegonda tatu. Iyo umaze amasegonda atatu muri iyo trapeze baca kuvugiriza orge. 7 minutes 30 secondes à jouer. Maze amasegonda atatu bakuvugiriza ngo burya muri football bavuza orge. Imana yarangiza kinini yayamuye muri bajye bakamba. « 7 minutes, 17 secondes à jouer. 7 minutes, 17 seconds to go. Dushimira uburongozi bwa FEBABU uhereye kuri President Apotre Jean Paul Icegera ciwe Clavel Hachimana Gatayeri gishikiye hano. Jimkana 55, Remesha 49 kuri table umwanya. 6 minutes 45 secondes à jouer. 6 minutes 45 secondes à jouer. 6 minutes 49 to go.
6 minutes 45 secondes à jouer. 6 minutes 45 seconds to go. Afande, ujya muzungu namubwiye je suis tandi acanyishura wi. Napoléon Nazo Dongozi. 58-50 en faveur de Jim Kana. Napoléon, encore une fois. Eddie qui marque le numéro 4 de Remesha. Cinq minutes à jouer. 5 minutes à jouer. 5 minutes to go. Quatre minutes 45 secondes.
Alors, 3 minutes 55 secondes à jouer. 3:55 à jouer. 3 minutes 55 seconds to go. Table umwanya 2 minutes 50 secondes à jouer. 2:50 à jouer. 2 minutes 50 seconds to go.
2 minutes 34 secondes à jouer. 2:34 à jouer. 2 minutes 54 seconds to go. Une minute 43 secondes à jouer. 1:43 à jouer. 1 minute 43 seconds to go. Tabre umwanya na score. Une 19, 1 minute 19 secondes à jouer. 1 minute 19 seconds to go. 1 minute 19 seconds to go. Kugira umwanya na score.
1-19. Sengan. « 45 secondes à jouer. 45 seconds to go. 45 secondes. Time, umwanya. Table umwanya. 30 secondes à jouer. 55 seconds to go. Abakunzi b'ibinyobwa nimutangwe. No muri Zanzi ngo barabarindiriye muri Zanzi munywera ibinyobwa bya 30 secondes. 30 secondes. 50 seconds to go. Dusubire mu bibanza byacu. Amasegonda. 10 secondes. 10 secondes à jouer. 10 seconds to go. 10. Turagwara umutima. Umwe wese arafate ku mutima. Umwe wese arafate ku mutima. Emery fata ku mutima. Fata ku mutima kamarade. Tade fata ku mutima, fata ku mutima. 10 secondes à jouer. Bwira mugenzi wawe ati nywa viva. Bwira mugenzi wawe ati birakomeye. 4e carton, 69 partout, 10 secondes à jouer. 10 seconds to go. Dix secondes. Dix. 5. 1 seconde.
Ni arbitre. Une seconde. Second to go. Ni arbitre. Afashe ingingo ikomeye yari gushobora gufata bake. Iyo avugiriza uyu haba induru bamwe baje mu kibuga. Arbitre mu ico bita zone de responsabilité yiwe yabibona. Arsene, Ego. ibaita Road to Viva Basketball League. Oya mitima iragwara baduhe Mbega bizaba bimeze gute muri Viva Basketball League? none navuze ati aha turi muri dote muri mariage naho turyohewe turi muri dote muri mariage naho. Iyi ni Road to Viva itegura Viva Basketball League. Niyo twagira muri Viva Basketball League bizoba bimeze gute? Arma amasegonda nangahe? Nenyuma ya zeri irakora rindira gato na prolongation irabaho. Inama yihuta. Inama y'abashinga nahe. Nagupata noku. DJ ndio muziki kwanza. Prolongation. Prolongation. Makagaruka muri tribune. Ibintu byo gukocera munsi ya 5 ya nyuma sivyo. Okay. Ngwaho iminota 5. Iminota 5 iratanguye rero ya prolongation. Mukama.
yitwa Jire. Ku bantu bakunda iby'imiziki, amatora ariko araba rero y'umuperezida w'abaririmbyi witwa Brighton wari imbere kuri Edith na Bangi Cedric. Deveni Kiza. Yeah. Omwanya Detre. Il s'appelle Chris. Okay. Kamara kumusaza mangope. In 45. Kuri table mudufashe umwanya. In 26.
57 secondes. Score est de 78-75 en faveur de l'équipe Les Méchants. yambaye ishati 40 secondes. uriya hantu umengo hariho ubureta niwahereza asobeka hariya hanyu ajya kumukameramani inyuma y'umukameramani 28 secondes, 28. Vincent secondes. Stamina agenda. Bor!
Go, go, go. Kuri table mudufashe umwanya. 1-26. Defense, guys. Hey, hey. Ball. One service. Yeah! 57 secondes. Skewedo 78, 75 en faveur de l'équipe Flammèche. Defense, guys. No, Sumut. No, guys. Secondes. Mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'umunani. 9 secondes, 9. Amasegonda 9 hamwe byorangira uko yabaye prolongation zibiri za mbere kuva Apotre atowe. N'amateka ya mbere no kwandika ya madate kuva Rowi Ut Apotre Diamatowe. Mechi inamalizika.
iyo bakubwiye ibitangaro birabaho. Yo